Hero nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibikoko bitanu vyica abantu benshi kw'isi. Mw'ino si turimwo, abantu benshi bibaza ko ibikoko bibi ari nk'intambwe, ingwe canke intare, ibikoko nyene tubona umenga birakaze ariko si ukuri. Ukuri gutangaje nuko ibikoko vyica abantu benshi kw'ino si, bimwe bimwe usanga ari bito cane kurusha ibindi. Rero muri kino kiganiro tugiye kurabira hamwe tubereke ibikoko bitanu vyica abantu benshi buri mwaka, twerekane n'ahantu hapfa abantu benshi n'igituma hapfa abantu benshi kubera ivyo bikoko bitanu. Turatangurira ku gikoko ca mbere, musitike. Musitike ni igikoko ca mbere cica abantu benshi hagati y'ibihumbi amajana indwi n'umuriyoni. Abafa benshi bava muri Afrika yo hagati no muri Aziya y'ubumanuko na Amerika y'epfo. Umubu abantu bose bisa n'abawuzi. Umubu ni agakoko gato cane ariko kaba gafise ubumara kuburyo haba hariko agahimba gatwara indwara nka malariya, izitwa za denge, izitwa ngunya niyo bita zika. Malariya yonyene yica abarenga ibihumbi amajana atandatu buri mwaka, cane cane muri Afrika yo hagati. Hakundwa gufatwa abana bato n'abagore bafise inda, nibo bibasirwa cane n'iyo ndwara ya malariya. Igikoko kigira kabiri ni inzoka, mu rurimi rw'igifaransa bita serpent. Abafa ku mwaka bari hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 138. Abafa benshi barava muri Aziya y'ubumanuko, vuga za Pakistani hariya mu Buhindi. Muri Afrika ibihugu vya mbere hapfamwo abantu benshi hariho Nigeria na Congo. Inzoka ziricisha uburozi bukomeye. Iyo umuntu arumwe n'inzoka hama ntaronke ubufasha canke yihutire kwa muganga, ashobora gupfa mu masaha make. Mu bihugu vyinshi vyo muri Aziya na Afrika abantu benshi baribwa n'inzoka, benshi usanga ari abarimyi n'abana. Bakunda kwicwa nazo mu gihe c'ijoro, usanga inzoka zikunda kurya abantu benshi. Igikoko kigira gatatu, imbwa z'ishamba canke imbwa zo mu mabarabara, igifaransa bita chien errant. Abafa ku mwaka ni hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 59. Abafa benshi usanga bavanye muri vya bihugu bangamirwa mu Buhindi, za Bangladesh, za Ethiopia no muri Congo. Imbwa zitagira benezo ziragwara indwara yitwa rage. Iyo imbwa ikuriye utaronse urucanjo rwa mbere, indwara iraguma yongerekana gushika upfuye. Abana n'abatishoboye nibo bafatwa cane n'izo mbwa, zikabagira nabi zigatuma hapfa abantu benshi. Igikoko kigira kane bayita mushe tsetse, banga isazi y'umutuku. Abafa ku mwaka hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20. Abapfa benshi bava muri Afrika yo hagati, muri Congo, Angola, za Uganda n'ahandi. Isazi y'umutuku itwara indwara yitwa maladie du sommeil. Iyo irenze igihe itavuwe, umuntu agenda acika intege mu mutwe, aragwa hanyuma agapfa. Abashika ku bitaro batinze baratakaza nabo n'ubuzima, kwagi bashika bamaze kuremba bagapfira mu bitaro. Nico kiri mu bikoko vyica abantu benshi. Igikoko kigira gatanu kiratangaje, ni umuntu bwiwe. Abafa ku mwaka barenga ibihumbi amajana 4 kubera ubwicanyi n'intambara. Ahapfa abantu benshi muri za Ukraine, Syria, Yemen, Sudani, Haiti, Congo n'ahandi hari intambara. Umuntu bwiwe niwe mutegetsi n'icaduka gikomeye. Abantu baricwa n'abandi bantu biciye mu ntambara, iterabwoba
n'ubugizi bwa nabi. Icumviro giteye ubwoba ko umuntu ari we yica cane mugenzi we. Tumenye ico kwirinda ivyo bikoko, tugende dukorana ubwenge kugira ngo tugire ubwitonzi, twigishanye, twubake isi yacu kumenya no gutahura kugira ngo abantu bapfa kuri buri mwaka bagabanuke. Nuko murakoze, mugire like, share, comment, hama mubandanye muraba n'ibiganiro vyacu, mugire ibihe vyiza.